Intambara yinjiye mu munsi wa gatandatu mu gihugu cya Ukraine. Amakuru atangwa n'ibyogajuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko imodoka za gisirikare z'Uburusiya zikurikiranye ku birometero bigera kuri 70 zigana mu murwa mukuru Kiev. Umujyi wa kabiri mu gihugu Kharkiv nawo waguweho n'urufaya rw'ibisasu byahitanye abasivili nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bwa Ukraine. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye kuri wa mbere yarangiye nta kigezeho. Impande zombi zumvikanye kongera guhura. Perezida Putin w'Uburusiya arasaba ko intara ya Crimea ihabwa ubwigenge busesuye, Ukraine ikavanwamo ibirwanisho kandi umurwa mukuru Kiev ntugire aho ubogamira. Perezida wa Ukraine Zelensky we arasaba ingabo z'Uburusiya gushyira intwaro hasi kandi akifuza ko igihugu cye gihita cyemerwa mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Kuri wa mbere ibiro by'umukuru w'Amerika White House byatangaje ko Minisiteri ya Amerika y'Imari yafashe ibihano bikomeye cyane bigamije kubuza igihugu cy'Uburusiya gukomeza kugera ku butunzi bwacyo. Ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje ibitero mu gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano ku mari birareba banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta gishinzwe ishoramari Temistokle Mutijima. Ibihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura agahenge. Hagati aho inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana nuko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri miliyari 630 z'amadolari, ubu ari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari y'Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari y'Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'Imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'i Burayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora bwana Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa Uburusiya biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi byateza.
Hagati aho ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA nayo yahagaritse igihugu cy'Uburusiya mu mikino yose itegurwa nayo. Ni ibihano kandi bitareba ikipe y'igihugu gusa, ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu ntiyemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA ndetse na UEFA. Ibyo bivuze ko Uburusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera i Doha muri Katari mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize, mu gihe abandi 1700 bamaze gukomerekera muri iyo mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine kuri iki cyumweru. Urakoze Themistocle Mutijima. Amakuru yerekeranye n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine mwasanga kuri wa eshatu akadomo radio yacuze wa akadomo kwama. Mushobora kandi kugira icyo muvuga ku nkuru zitandukanye ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Ijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe abagore ONU-FEMMES rwiyemeje gufasha abagore bafashwe ku ngufu cyangwa se bagezweho n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu mu Burundi mu myaka ishize. Inkuru irambuye Pierre Claver nkuru. Igisata c'ishema mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU-FEMMES cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwara igisata ca ONU-FEMMES mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'Amajepfo, Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose, haba mu buryo canke ibikoresho. Nous nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille. Ati narashimikiye cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi, abwiriza gukingirwa mu gateka kiwe, akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye, harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha ONU-FEMMES yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo c'ubuvuzi cotanga ivyo bimenyetso. Bishimangirwa na Jeannette Kem atwara ONU-FEMMES mu Burundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Là, vraiment, il y a ce qu'on appelle forensic medicine. Ati ni kibazo gikomeye natwe kiraturagishinga. Hari ibigusanga bitanga ibimenyetso by'abafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi vyemerwa n'ubutungane. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi ni ONU-FEMMES yacubakishije. Nongaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo. Mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Umuhari w'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mu bagirizwa amabi akoreshwa abakenyezi, abigeme, harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina, haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu.
icyo uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto, imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo bisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba vyatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Ku rubuga rwa Twitter ivyo biro vyavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro vy'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi ry'Amerika twabavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi mu ntara ya Karusi abanyeshuri bagera kuri 70 b'abakobwa bareka ishuri buri mwaka kubera gutwara inda kubera guhisha ko basamye. Abenshi ntibajya kwa muganga ku gihe. Abaganga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'ababyeyi n'abana. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi maragezwaho na Desire Hakingimana. Ibiharuro biva mu biro vy'intara y'uburezi ya Karusi byerekana ko abanyeshuri baba 70 baheba amashuri kubera basamye imbanyi bagifise munsi y'imyaka 18. Abenshi muri abo bana basama ntibakurikiza ikirangamisi cyo gupimisha imbanyi kuko babanza kubihisha. Uno mwigeme yasamye inda afise imyaka 16 yagiye gupimisha inda imaze amezi 7 vyamutumye agira ikibazo mu kwibaruka. Ukuntu vyagenze sinatwishe sikora sana. Nagiye kwipimisha ku ivuriro nyene mu gihe inda yari ikuze. Nagiye mfite amezi 7. Gusa nyene barashobora ko nagiye kwipimisha nyene hararengera. Ni vyoroshe. Yaragoranye kweri karekare. N'abasunziye ndiko ndamutereye n'igise nkuko haragira igihe nyene nkababara aho ngaha nyene nikoreye ibintu bindemera. Cyane ngaho bansohoye. Haragira igihe nyene nkababara. Haguma numva impemu z'imperana. Muhimba vyondoka nyene narababara mu nda nyene narasubiye baranyeza muri site. Hari akantu kacikiye nyamba bakita ingupfi. Ubu nawe yasamye inda afite imyaka 17. Avuga ko yagiye kuyipimisha inyuma y'amezi 4 akagira akavuga ingorane yagize mu kwibaruka. Jewe haraheze amezi menshi jewe atavyo ndamenya ko nagiye kwipimisha maze amezi 4. Ugeze nyene kuvyara nyene naraje nyene ndavyara. Ariko mpejeje kuvyara naragize umurindi w'amaraso menshi batwaye n'umwana ndazungurirwa nyene mvegure ku gatanda nyene mpejeje kuvyara bashabara ntebe serumu y'amaraso kubera amaraso yagira yari yamperanye. Muganga Henri Harindazi arongoye ibitaro vy'akarere ka Buhiga avuga ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2021 abavyeyi 3 kuri 5 bitavye Imana bariko baribaruka barabigeme batarakwiza imyaka 18. Hamaze kwitaba Imana abakenyezi 5 muri abo turavye abahitanywe n'izo mbanyi ari bato ku mbanyi ya mbere bafise imyaka mikeya 19 hagati ya 19 na 15 ni 3. Urumva n'urugero runiniya. Turavye no mu myaka isanzwe iheze abo twaje turarungika nko ku bitaro mpuzantara rya Gitega aho bakurikiranira bari abavyeyi baba bafise ingwara zo mu kigo cyane cyane izo bita kujojota bagize fistile obstetricale. Nabo nyene aba arabavyeyi bagifise imyaka mike kuvuga abari umwana ashaka kubyara uwundi niko no bivuga mu majambo make. Muganga Harindavye aratubwira ingaruka zo kudapimisha imbanye kuva mu ntango akagira akasigura izo ngorane abo banyeshuri bagize ibibazo bariko baribaruka n'icabiteye. Urumva ko yari imbanye ya mbere hari ibipimo bateza kugira karaba ko taje n'inkurikizi zijana n'imbanyi hagiye ashobora kugira ipfumuka ry'imirundi y'amaraso y'hypertension sur grossesse hagiye ashobora kugira na diabete injanye n'imbanyi. Bisaba kwaje no kubipimo kaje mu radio hama karaba ko aho umwana azoca akwiye avuze ngo warantu bamufyonze ariko aravyara. Nukuvuga bijyaye birashobora gutera ubwo nyene icyo bita igitereko kigasaduka cyo twita mu Faransa bititerine. Umwana acafa na nyina arokoka ari uko akozwe naho nyine habonye bamutabaye hakikare. Uretse ko gutwara inda ukiri muto kenshi bituma baheba amashuri biratera n'ingorane mu miryango nk'uko bivugwa
no mu batware bimwe mu mitumba ya komine Buhiga intara ya Karusi hagati mu Burundi. Hari igihe abana bobo dushobora gushaka ibintu by'agaciro ariko mu muryango atavyo baba bashoboye kuguha, tugaca dushaka kurondera abafite ayo mafaranga cyangwa ubwo buryo bwo kuguha ivyo wifuza, ugaca usanga wagiye muri ubwo bushurashuzi, ugaca usanga utwaye imbanyi utifuje bivanye n'ubwo bukene nyene uca ubona kwavyo, ugasanga ubonye abiguha niwo umenga nyene wokwizera cane. Mbega niki gituma abana babigeme batwara inda bakiri abana? Amwe mu miyabaga twayaze mu gisagara ca Buhiga nguko uko babibona. Abavyaye hacaza amatati manini ya cyane mu muryango, abana b'abakobwa bamwe bakabura base abana babo bagaca batorana kwa basekuru, amatati rero gaca aba yadutse n'izongo bivanye n'imyaka mike bafite. Kenshi birabaduka tukumva abana b'abakobwa badufitiye bava yuko birukanwe mu muryango, tukagenda tugahanura, rimwe na rimwe baratwumvira, hanyuma ibibazo bigahera. Ku bavyeyi baturubika abana babo canke bakabomora, uno muvyeyi arafise ico bivuga ko ahabona ko ahubwo ko bakariyo keza ko kumwiyegereza. Ubwa mbere yuko ategerezwa kuza gupimisha iyo mbanyi mu mezi 3 ya mbere, ubwo namba yarandi akingira umwana. Ikigira kabiri umwana turamuremesha twamuga ko takibazo kandi atazuba, kuko tumaze kumuremesha bituma atagiye cyacifuzo cyo kuza gukorora iyo mbanyi. Umwana twamuha ikigani twamuremesha tukamukunda, kuko umweretse nabi bituma hamuka karoga hagaruka yangaruka mbi, niwe abamwana ukamubura bamugasanga bomotse abandi no gupfa gaca bapfa mu gihe yasho kumera kuza kumwe binini canke kuza kumbabaza ngo babaha imiti.